Ndabaye mwaramutse nongera ndabikaze muri iki kiganiro kigira ica 81 ca Club de la Presse. Uno musi tuza kuvuga ku ngingo nibaza ko mwese mutegereza kuba ariyo murindiriye ingingo yafashwe yuko leta ifata amatungo y'abantu baregwa yuko boba baragerageje guhirika ubutegetsi. Hanyuma abo bantu bakaba kugeza ubu ari urutonde rw'abantu 42 ariko rero abantu bagatinya yuko nejo bundi hashobora ugo rutonde rushobora kwiyongera, ariko nuno munsi bakavuga bati nabo nyene bafatiwe amatungo abatari bake bakavuga yuko barenganijwe, bati iyo ngingo ni ya politike. Iyo ngingo rero ntiyatangaje cyane kubera mu mpera z'umwaka uheze hari tariki 13 mu kwezi kwa 12 aho umushikiranganje w'ubutungane yivugiye wenyene ati amazu yose azokwikweka ko canke azi yuko yabitswemwo ibigwanisho ategerezwa gufatwa kugira ngo agurishwe, amafaranga avuyemwo ashumbushe abacitse ku icumu bivanye n'ivyo bigwanisho vyari muri ayo mazu. Murumva rero yuko iyo ngingo yafashwe ari ugushira mu ngiro ivyo vyari vyavuzwe n'umushikiranganje w'ubutungane mu kwezi kwa 12 mu mwaka uheze. None iyo ngingo mbega ifise insiguri yihe umuntu afatiye ku mategeko? Abo iyo ngingo yafatiwe bamwe boba babivuga ku iki? Ivyo nibibazo bimwe mu bindi tuza kuganira n'abatumire bacu. Uwa mbere ni Patrick Mitabaro. Mwaramutse. Uno musi uri umumenyesha makuru muri radio Inzamba Agateka kawe, ariko igihe abasirikare bamwe bagerageje guhirika ubutegetsi, ico gihe wari utwaye uruganda rw'abamenyesha makuru muri radio Isanganiro. Hanyuma wewe uno musi ukaba uri ku rutonde rwabo bavuga yuko bazofatirwa amatungo. Ivyo nivyo? Nivyo. Hanyuma turi kumwe kandi na Maître Cyriac Nibitegeka, akaba yanonosoye amategeko, akaba ari umushingwamanza, nawe nyene n'umuntu ari muri agwanira agateka kazina muntu, abikurikiranira hafi, na cyane yuko iyo ngingo ari ngingo ifise ibitari bike bijanye, ahubwo na vyose bijanye n'amategeko iyo yanditswe canke atanditswe araza kubidushikiriza neza. Mwaramutse Maître Cyriac. Ndabahe kaze mwese. Murakoze. Patrick, uno musi wishura ku bibazo ariko niwe wahora ubibaza muri iki kiganiro nyene Club de la Presse. Ndize yuko bitaza kukugora, ngira ngo uramenyereye kubaza no kwishura. Hanyuma rero ikibazo ca mbere, mbega wiyumvise gute wibonye kuri urya rutonde rw'abantu bavuga yuko bazofatirwa amatungo? Ego, urakoze Frank. Jewe uko nabifashe navyakiriye nk'agacinyizo nyene agatotezo maze imyaka itari mike gakorerwa abarundi. Mu Burundi turamenyereye yuko hafatwa ingingo z'agahotoro zama zafashwe uko bwije, ntitubaye aba mbere ntitubaye n'abanyuma, kuvuga yuko bagiye gufata amatungo yacu nivyo birababaje. Byababaje abatari bake, byababaje imiryango yacu, bibabaza abarundi batari bake, ariko n'ingingo zafashwe raziko kuva mu 72 abarundi tutaranavuka, abarundi bamwe bafatirwa ingingo nk'izo baganyagwa bakagira gute, ariko harageze igihe ivyo turaza kubigarukako vyo mu 72. None waratangaye wumvise iyo ngingo yafashwe? Je sinatangaye n'ukuri, ndakubwije ukuri Frank, nta gutangara kwabayemwo, kuko ugutangara kwa mbere nakugize igihe numvise bavuga yuko nashatse guhirika ubutegetsi. Ivyo navyo no kuva muri kijya gihe nyene cyane ukurikirane rwavyo. Je kumva nashatse guhirika ubutegetsi kubera navuze amakuru ajanye nuko habashatse hari abasirikare bari bafashe ingingo yo guhirika ubutegetsi, nkabivuga ku radio. Ivyo akaba arivyo bica binkurikirana, cyo kimwe n'abandi bamenyesha bakuru bagenzanje. Ni ibintu bitwengeje, ni
ngira ngo n'umwana abyumvise aratangara kumwe bavuga bati yuko akabi gatwenga keza urumva ni ibintu kumumenyesha bakora avuze amakuru ajanye no guhirika ubutegetsi mu gihugu agacagira ati nyabuna ni washatse kubuhirika ni ibintu ngira ngo n'ingingo ngira ngo atanumwe n'umwana yoruca bashizemo urutonde rw'abantu benshi societe civile abanyepolitike ariko urumva ni ibintu byo kwihora no kwihora gutangira turaza kugaruka kuri ivyo byose Maître Cyriac mbega iyo ngingo umuntu afatiye ku mategeko umuntu yoyiha yihensiguro mu mategeko nibaza ko ijya ngingo itansiguro ishobora kuronka kubera n'ibintu birengeye isiguro y'amategeko ni ibintu bidashoboka ni ibintu bidashobora kuba mu buryo bw'amategeko nta na hipoteze n'imwe ishobora gusigura ko ibintu nk'ibyo bishobora kuba kuko ubwa mbere iyo umuntu yagirizwa icyaha hakaba hariho urubanza rumukurikirana mu butungane kugira ngo ibintu vyiwe bigurishwe nuko haba habaye urubanza rwacitse rukamucira igihano kijanye n'ivyaha kandi hakaba ari umuntu ico cyaha cahohoteye afise ikintu yahomvye kubera ico caha nawe yituye sentare hakaba ku ruhande rumwe urubanza rw'icaha rufatanye n'urubanza rw'umuntu yagize icyo ahomba kubera ico caha leta ntibishoboka yuko iza nk'umuntu yahomvye ikintu kubera icaha cyo bita partie civile n'ibikunda ashobora aba ari umuntu canke amashira hamwe aharanira agateka kazi na muntu tukiraho no kuvuga yuko bijya umushikiranganje w'ubutungane yashikirije mu 2012 no kuvuga ko niyo haza umuryango uwabuze uwiwe avuga ati ibigwanisho vyishe uyu wanje vyavuye muri ijya nzu ko umushikiranganje yari kuba ariko avugisha ukuri muri ico gihe umuntu aramucira urubanza rw'icaha yakoze hanyuma uwo muntu nawe afite ico yahomvye kubera ico caha agasigura ico yahomvye sentare ikabiharura neza ikavuga ati umuntu yahomvye ibikubera ibi n'ivyemezo y'ivyo yahomvye hanyuma akavuga ati bihuye n'amafaranga angana uku naho nyene ubwo butunzi bwo muntu baca babuha uwo yahomvye icyaha canke leta hari yindi procedure yo mu mategeko muri yindi nzira code de procédure civile iravuga ingene bica bigenda akacu bita saisie exécution bakabishikiza titre foncier conservateur de titre foncier bakagira vente aux enchères amafaranga avuyemo bakayaha wa undi yahomvye ahuye nayo yandi sentare yamaze gushinga ko ari wo umuntu ategeza kuronka nimba hari yasigaye agahabwa uwo yagiye mbega vente aux enchères umuntu ashobora kuvuga camunara hama bijya navyo mwarabonye yuko urugero rubanza musomye neza murabona yuko nimero yaga ari RP RP no kuvuga yuko ruri muri parke n'urubanza rutaraja imbere ya sentare banza rukiri muri parke rutaracibwa rutaracibwa ntiruranashingishwa oya ruracari muri parke hanyuma rero nkavuga ni ko procureur général de la République afata ingingo nk'ijya umushikiriza manza kizigenza wa Republika nawe yo kwishimikiza umukuru wa sentare nahinyuzwa ni ibintu bidashobora gusigurika mu mategeko na gatoya mu gihe urubanza rutarahera naho nyene amasentare y'iyungururizo yose aba yaraheze bakavuga turubanza rwaraheze uwo muntu nta gisegenyereza ategerezwa gukwirikiza urubanza rwacitse mu kanya ugitangura wavuze uti insiguro irarengeye amategeko y'ibyo bintu ni ukuvuga yuko wewe ukivyumva wavuga uti naho no kuyumviriye ko ibintu byose byoshitse yuko bijya bintu bitoshobotse niko bimeze kuko urumva hari n'ikindi bita présomption d'innocence nibaza ko umuntu wese nibaza ko amaze kumva icarico uvuga ko umuntu bafata yuko ari umwera gushika icyaha kimwagiriye kandi kimwagiriye kuri sentare ya nyuma ariko urumva bijya no guhunyanga iyo ubwo burenganzira bwa muntu yuko umuntu ategeza kuba considéré comme innocent ko afatwa nk'utarakora icyaha ndazi yuko nuzeye rimwe hari amajambo usanga biwe n'ibwirizwa shingiro hariho mu bwirizwa shingiro ry'u Burundi hariho uburenganzira bwa muntu
bufatwa yuko ata muntu ashobora kuburengera. Muri ubwo burenganzira bwa muntu rero hariho ingingo ya 36 ivuga yuko umuntu afise uburenganzira ku butunzi bwiwe canke reka mvuge mu gifaransa droit de propriété. Iyo ngingo iravuga neza uburyo bubiri ubwo burenganzira bushobora guhunyangwa ni mu gihe hariho urubanza rwacitse nk'uko nakunda bisigura umuntu atanahama gisaganyiriza canke mu gihe habaye ico bita umuntu ko bamukura mu butunzi bwiwe kubera igihugu kibukeneye ku nyungu y'abanyagihugu bose. Ariko muri ico gihe hose nka kwa kundi ushobora gusanga hari handi barabara rigomba guca canke bahatoye igitoro. Yego naho nyene imisi yose hama hariho inzira bitegereza gucamwo mu mategeko umuntu bakamuharurira indisi y'akababaro ahabwa kugira ngo kumbura agende kugura handi hantu dama bica bifisa ahantu bica bijya rero bakoze nta muntu numwe yoshora banawe n'ingene umuntu avyumvira mu buryo bw'amategeko. Patrick reka ndakugaruke ko urabona izina ryawe riri ku rutonde rw'abandi bamenyesha makuru aho umuntu yovuga Ananiuhire ico gihe yatwara isanganiro igihe bijya abagerageje guhirika ubutegetsi byaba hariho Innocent Muhozi yatwara television Renaissance hariho Bob Rugurika yatwara RPA hariho n'abandi nka Gilbert niyo nkuru yari yatwara uruganda rw'abanyamakuru bamenyesha makuru muri RPA nyene none wigeze kubicako gatoyi muhogwa iki? Ico duhogwa nuko twatanze amakuru nimwe navuga kandi twatanze amakuru nkuko twamato turayatanga aho ni bimwe bagira bati ushatse kugujyana kubura imboga gukoza n'abamenyesha amakuru bose bundi bankwa aho ni rutonde rw'amenyesha amakuru kumbure ariko burya n'abamenyesha amakuru bose muri rusangi bankwa na burya butegetsi uno munsi nta mumenyesha amakuru bagira ati jewe sindimwo ngo ntibinyega ngo none ngo ndumwere ace akora akazi kiwe nkuko yabwirizwa kugakora ngo ngarabire kuriwe n'ubutegetsi bw'Ibujumbura. Iyo ni ingingo ihotora umwuga wo kumenyesha amakuru, ni ingingo isubiza inyuma bimwe bikabije umwuga wo kumenyesha amakuru kuko bashaka kumenyesha amakuru bavuga ivyo ubutegetsi bushaka. Wowe uvuga uti twakoze akazi kacu neza cyane nta none amakuru ajanye no guheruka ubutegetsi bashaka bayumve hehe bashaka bayumve muri za RFI ariko Patrick uretse ivyo urabona yuko radio na television vya leta vyaravuze biti twebwe ntitubakira ariko ibinyamakuru amaradiyo na television Renaissance ibinyamakuru byose byasambuwe urabona nibo bakiriye bajya bashatse guheruka ubutegetsi none wishize mu kibanza cy'ubutegetsi ubona yuko atagashavu nayo ko gutwara agashavu kahe ahubwo wowe bari gushimira aya maradiyo yashize ahabona ibintu byabaye mu gisirikare kuko none uretse gutanga amakuru izi ingingo zose zafashwe ntizafashwe kubera amakuru yatanzwe ku maradiyo Isanganiro Bonesha RP iyo makuru adasohoka inganda zari gutikira gusumba uko zatikiye inganda zari gutikira mu gisirikare bakajyana ajya mabarabara yemwe abanyagihugu ugasanga ariko baramara amakuru atari karavuga amakuru twashize ahabona ibintu biri mu gisirikare ugana ibintu kuye mu mutwe turaje ngaho turatashikiriza amakuru atabaho twamenyesheje Abarundi n'amakungu ivyabaye ahubwo barakwiye gushimira abamenyesha amakuru bakoze ako kazi kuko bahaye amakuru ariho kuko iyo tutayatanga amakungu yose ntari kumenya ivyabaye urumva uvuga uti uno munsi naho vyosubira iyo nkuru no itanga uko nyene mu gitondo bugica nk'ironga ndayivuga uko nyene Maître Cyriaque urabona mu bari mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politike nabo bari ku rutonde batari bake ufatiye nko kuri Vital Nshimirimana atwara Force canke Pacifique Ninazwe atwara Focode canke ugafatana Pierre Claver Mbonimpa nawene ari muri atwara APRODH hanyuma na Maître Dieudonné Bashirahishize canke Margarita Barankitse Bitamagi atwara Maison Shalom mbega ubona yuko
boba bahowe iki bahowe yuko bagwanya kijya kiringo ca gatatu kijya gihe bo nibaza yuko ikintu dukwiye gutahura nuko ibi bintu twabishira muri cadre rusangi ya y'intwaro ya gahotoro ivyo ntidushobora kwiyumvira ngo tuje kure ngo dufate bamwe hanyuma ngo tureka abandi kandi mu ntwaro ya gahotoro hariho imigwi ibiri ibangamirwa gusumba iyindi yose n'abantu baranira agateka kazi na muntu hamwe n'abamenyesha amakuru hose ku isi yose barapfa barangazwa kuko nibo mu bisanzwe icyo no kwita bare swinda bivuge mu gifaransa ni rempart ariko uruzitiro ariko naho bimeze gutyo umuntu niyo bifata ko ari byo bisanzwe oya sivyo bisanzwe rero bitwo bishira muri ubwo buryo nyene bwo gutoteza abamenyesha amakuru n'abaranira agateka kazi na muntu mugabo cyane cyane iyi ngingo yerekeye gusumba imiryango y'abo bantu urabona bajya abantu bose bari kurya rutonde bamwe barafunzwe abandi nabo barangajwe ariko hariho benshi imiryango yabo ikiri mu Burundi rero haheze imyaka ine yiheze bagaca bafata ingingo nk'ijya bava ngo ubutunzi bugiye muri leta bw'aba bantu ahanini ni ingingo iza gukora ku miryango y'abo bantu bafise abagore bafise abana umwana numva acamwangaza akaja mwibarabara ariko nagomba gukora ko ikintu c'amategeko nyene nkuko turabivuga bisanzwe amategeko y'u Burundi mu gitabo cerekana ingene imanza z'amatati ziburanishwa ico bita code de procédure civile irasigura ko hariho ubutunzi budashobora gufatwa muri burya buryo ico bitarebye insaisissable bamirebye muri ubwo butunzi budashobora gufatwa ngo bugurishwe umuntu naho yoba yakoze ikintu gisa gute naho no ndaguheranya amahera ngana gute nk'akararero inzu ibamwe umuryango ntishobora kugurishwa naho umuntu yoba heranye naho umuntu yoba byagenze gute naho bari imanza zacitse zigahera ntibikunda yuko nk'inzu ibamwe umuntu nk'umuryango igurishwa cyo bita la maison qui sert de logement à la famille ariko rona nk'ijya ngingo nta tandukanirizo na rimwe ishyiraho ukuvuga ko umuntu bazoza mu nzu yiwe bagasohora bagaterera hanze abana bakaja mwibarabara sivyo rero ni ibintu vyerekana yuko ari ugutoteza imiryango y'abo bana kumbure kugira ngo bitume babantu bahunga igihugu bavuga ati ntidushobora kwihanganira ibikorwa mu gihugu c'u Burundi canke babandi bafunzwe ni tetre bagira umutima wo kuvuga ati reka twishikane reka duhemukire ivyo twizera nk'ibintu ntarengwa mu gateka kazi na muntu ariko ndashaka nongere ko akantu kuri ivyo akarashikiriza Maître Siriake urumva Frank ugiravye ijya ngiye ko yafashwe abantu turakwiye kuraba hijya ibinyegeje nyuma y'iyo ngingo wavuze ko ari urutonde rw'abantu batarenga 32 ariko burya n'ingingo ataho ihuriye n'amategeko n'ingingo ihonyanga amategeko nkuko yabishikirije Maître ahubwo je nibaza ko ari ingingo ya politike n'ingingo ya politike kubera uwafashe ijya ngingo ni Nkurunziza n'ubutegetsi bwa Nkurunziza ico bushaka bwerekana iti mwabantu mwese mutanyirekwa ngwanya ahereye kuri bajya bari kumwe mu mugambi uri ku butegetsi bashaka barindiriye yukuraba yuko ikeka bashobora kumugwanya ikingo cyo kigira kane kuko gushika ubu nta utabona yuko ari bashaka kuzokwitoza abo bantu rero bakihenda bikaba kumwe kwaba ngo bamugwanya ikingo kigira gatatu haje mu nziwe haje mu mugambi uri ku butegetsi bati muzoba nkaba aba rero muri bajyo razi ko harimo benshi bari kumwe nawe benshi ni nabo bikora ko cyane ni nabo bashaka barafise n'amagorofa n'amazu bafise n'amatungo benshi muri bo abandi n'abanyagihugu bato n'abantu batamatungo menshi bafise yavuze ati ivyo bizumwe ko muraduza mwebwe turi kumwe nihagira uwuhirahira akangwanya bizomera nk'aba bandi muzokwangazwa tuzobanyaga muzogira gute kugira nitera bwo bari kagurisha none Maître Siriake imbere yuko tuja mu gice cya kabiri ciki kiganiro wibaza yuko izo ngingo zishobora gutuma nk'abamenyesha makuru canke bajya bari mu mashirahamwe ari adaharanira ibyicaro vya politike ko bishobora gutuma badebukirwa
mu byo barimo mu kazi karimo kamisi yose ko kugwanira agateka kazi na muntu ko kuvuga ibitari ko biragenda neza mu gihugu yibaza yuko bishobora gutuma badehukirwa. Oya ntabyo nibaza na gato kuko nibaza yuko umuntu ari uguhitamo abantu baba barahisemo kandi ni ingingo nta muntu yaje Patrick yabivuze nta surprise yabayemo ni ibintu abantu bari nta kintu cy'igitangaza kirimo ni ubutegetsi bumaze kuba bwica ubutegetsi bumaze kuba bwiba ubutegetsi bumaze kuba bufata abakenyezi ku nguvu kuvuga ngo baragurishije inzu y'umuntu ivyo ni ibintu bisanzwe rwose kuvuga ngo baratwaye imodoka y'umuntu icyo ni ikintu gisanzwe rwose. Reka nabibutse ko muri ko mukurikirana ikiganiro Club de la Presse kigira icya 81 hanyuma uno munsi tukaba turiko tuvuga ku ngingo iheruka gufatwa n'ubutegetsi bwo mu Burundi aho bafashe ingingo yuko bafata ubutunzi baregwa ko bashatse guhirika ubutegetsi itariki 13 mu kwezi kwa gatanu 2015 tukaba turi kumwe n'abatumire babiri Maître Cyriaque Nibitegeka hamwe na Patrick Mitabaro. Tureka tugumane namwe Maître Cyriaque muravye abategetsi benshi bo Burundi muri no misi muri imyaka abenshi usanga ari abavyeyi babo bishwe mu 72 mbega mwibaza utanguriye kuri inkuru nziza Petero mwibaza yuko ho harimo ukwihora muri iyo ngingo yejeje gufatwa ingingo kwihora umutima wo kwihora biramaze kugaragara yuko Petero Nkurunziza ufise mugabe iyi ngingo tugeze ku nyene siyo bivyerekana cyane ahubwo reka dushaka kuba atari yonyene ariko hariho d'abord ikintu cyo gukingira ubutegetsi bwiwiwe ico ntavuze mu mbere yo kukubaza ikibazo nuko bizi yuko abatiri bake mu bishwe mu 72 hariho abo amatungo nabo yafashwe kijya gihe bikaba bizwi nuko na Petero Nkurunziza hariho ivyo ari karakurikirana vyase kuva harayize imyaka n'imyaka bishobora ku abantu batari bake bashobora kwibaza ati none ntiyo ariko ashaka kwihora kuvyamukorewe n'ivyakorewe abo basangiye ubutegetsi nkuko nako ndavuga umutima wo kwihora umutima wo gucanisha nk'abarundi no kwihora biramaze kugaragara ko ufise mugabo umuntu ntiyosigura ingingo muri ubwo buryo gusa iyi ngingo ntitushobora kuyikura vraiment muri iyi cadre nko nabisiguye y'ubutegetsi bw'agahotoro butagira ikintu na kimwe bwibanga buriho mu gihugu cyo mu Burundi. Iyo rero ubutegetsi bumaze gufata uwo murongo wo kuvuga ati ubutegetsi bw'igikenye bwubahiriza amategeko ntabwiriza nshingiro nta kintu nta karena nta burenganzira bwa muntu muri ico gihe ibintu byose biba bishoboka. Rero kuvuga ngo ni ukwihora birashoboka bikaba birimo mugabo nta muntu yobishira muri iyo cadre yonyene. Ni ibintu vyinshi harimo kugomba kuguma ku butegetsi no kubukingira mu buryo bwose harimo iterabwoba yamaze kubivuga kubamaze kugaragara ko bamugwanya nabo yibaza ko ashobora kumugwanya cyane ko amatora yo mu amatora yegereje muri 2020 done ingingo umuntu vraiment yosigura mu buryo bwagutse n'umuntu atwara igihugu atabona iyo ari karakijana umuntu atwara igihugu agomba kwikwegera ko byose kwikunda n'ibindi bintu byinshi. Hariho abo tutigeze tuvuga n'abasirikare nabone bafatiwe bazofatirwa ivyabo mbega muri bo birazi yuko hariho bamwe bavuze bati twebwe turemanze yuko twashatse guhirika ubutegetsi mbega umuntu amaze kwemanga nk'ikintu nk'iki ati jewe nivyo ndi mubahatswe bashatse guhirika ubutegetsi vyosigura yuko boca bamutwara ivyiwe ibishobora kubisigura rega kwemanga narakwirikiranye urugero rubanza kwemanga uri kuravuga si kimwe bita aveu de culpabilité mu gifaransa no kuvuga kwemera icyaha bajya abantu bemera icyaha
bemeye ko bakoze ivyo bakoze novuga baravyashima muga ntibemeye ko bakoze icyaha bagirizwa oya aho nari muri ivyo rero mu buryo bw'icyaha mu misanzu nuko mutete noje mu manuze menshi icyaha kigira mu misanzu novuga ibice bitatu hariho ibikorwa kanaka uvuga ati umuntu yarafashe inkoho yaragiye ku radio aravuga ibi nivyo bita les éléments matériels za infraction hakaba rero nico bita ivyo ariko birahari ivyo birahari hakaba rero nico bita élément moral c'est-à-dire le pourquoi no kuvuga igituma intention umutima ugukora icyaha umuntu arashobora gukora icyaha arashobora gukora ibikorwa runaka vyerekana ko ari icyaha mugabo adafite umutima wo gukora icyaha bajya abantu bende bagize avedo culpability ahubwo barasiguye igituma bakoze ivyo bakoze icatumye bakora bibiri no ico nshatse ku ni nabanda vyumva neza uvuga uti ico bari bagamije gukora bari bashaka gukorera iciza abarundi nivyo basiguye ko sinoja mu ruhande rwabo ndabasigurire ariko ico uvuze ko emanze ico bagombye kuvuga ariko nk'umuntu w'amategeko yaronse amategeko ukaba uri n'umuntu gwanira n'agateka kazina muntu uvuga uti ivyo bavuga ikirukuri sino kwinjira muri ayo madetaye ko nk'umushingwa manza ifo kuba ufise amayirima ya dossier ifo kubuzi ivyo abantu bagirizwa ivyo babajijwe ivyo bishuye ivyo sino vyinjiramo ahubwo reka ngaruke kibazo cawe ko baje uti none kuba twarajya amazu kucaye bujya butunzi bwabo birasiguritse nishobora gusigura ko nkuna bisiguye nta rubanza rwaheze nta muntu yaje avuga ati nije nahotewe n'icyaha cyo bita partie civile nta sentare yashinze ngo uyu muntu partie civile akwiye kuronka amafaranga angana gutya nta ngingo yaje ifata ubutunzi bw'abo bantu ifashwe n'ubifite uburenganzira ico conservateur des titres fonciers nta vente aux enchères yabaye nkuko nabisiguye na rimwe mu mategeko y'u Burundi leta ishobora gutora ubutunzi bw'umuntu ntibikunda Patrick kumbure ushobora kugurishwa nkuko nabisubiye muri ubwo buryo bwose bako leta vuga ngo biragiyemo ntibikunda urakoze kuri iyo nsiguro ko zirakenewe cyane Patrick uravye muri rujya rutonde urabona yuko amoko yose harimo abahutu harimo abatutsi ushobora gusanga harimo n'abatwasi ndabizi ariko rero hariho bamwe bavuga bati ibi bintu birimo ibintu bijanye n'ubwoko ariko uravye harimo n'abafatanije urugamba na Petero Nkurunziza bakigwana mugabo bamwe bakavuga bati uko bigenda kose harimo ibintu by'ubwoko wewe woba ubibona uko eka nta by'ubwoko birimo n'ukuri nta by'ubwoko birimo erega ibintu mu Burundi ntibimeze nkuko byari kera uno munsi Nkurunziza arashobora kuba ariko yigisha ibintu by'ubwoko mu rufuri ariko ikibazo cy'u Burundi ntigihagaze ku bwoko na gatoya abantu bomowe je nguma nshaka kuja hirya y'urutonde rw'abantu 32 kuko bivuze n'ubwoko bwose kandi hariho benshi uno munsi bamaze kugera kuri 42 ahubwo 42 abantu bomowe nabyo butegetsi bwa Nkurunziza bari mu makambi y'impunzi za Tanzania za Mahama za Nakivale n'ubwoko bwose abahutu baruzuye abahutu bari baricwa na Nkurunziza ntibagira uko bangana ni ibintu rero byamaze kurengera ivyo abantu bibaza mu mitwe abantu baragiye gaho baravuga ngo ikibazo cy'u Burundi ni cy'ubwoko bamwe abashaka kugicurika bacitirira ubwoko ariko ndiko mvuga cyane kuri iyo ngingo ihejeje gufatwa nta bwoko buri hamwe nka Nkurunziza yovuga ati nabahutu bishwe mu 72 bafatirwa ivyabo uno munsi natwe reka turabe ukuntu twofata ivy'abatutsi agacashiramo n'abahutu kugira ngo yerekane ko atari wowe kwihora Nkurunziza umutima kwihora ko yavuze metre arawufise kuko Nkurunziza ni umuntu atigeze akira ibikomere by'72 kuko aramaze no kubigaragaza avuga yuko yabuze se mbega uno munsi mbe yo kwihora gute ko afise igihugu yo kwihora nde afise igihugu kuba abazi imyaka 10 ariko ubutegetsi afise igihugu uvuga ngo wo kwihora iki kubera yabuze so 72
ugacuza ugacikisha imfuvyi abandi mu 2015. Ivyo ni ibintu bitumvikana. Ni ukuvuga rero yuko Nkurunziza uno musi imiryango nkuko yari karavugika agenda ikicwa n'inzara kubera agafata imiryango akayangaza. Twebwe kuva tugitangura gukora umwuga wo kumenyesha amakuru hari mu bihumbi 2012. Ico gihe je nagiye induta hakurya muri Tanzania makambi y'impunzi, hariho impunzi makambi y'impunzi za Mutabira, hariho abarundi bagera ku bihumbi 300 kiya gihe. Uno munsi abo rengo baratashe mu nyuma bavuye bataha, benshi barabahutu. Uno munsi hari impunzi zirenga ibihumbi 500. Urumva ko ariko ashaka kuzigwiza na kabiri. Uno munsi uravye abahunze munsi n'abahutu n'abatutsi, ni ukuvuga ko Nkurunziza imyaka maze atwarira abarundi, ikibi ariko arabakorera ntikigira uko umuntu yogisigura. Kuko abarundi kuya dusubira inyuma gatoyi, ni ukuvuga abarundi bibagira n'ingoga. Ndiko mvuga abarundi muri rusange, Nkurunziza n'ubutegetsi bwiwe bibagira n'ingoga, izo ni mémoire courte nkuko babivuga. Ni kutamenya gukosora amakosa muri kahise ukacuza wongera ikibi mu kindi. Nivyo ariko arakorera abarundi. Kugira ngo dusozere tumera nk'abasozera iki kiganiro, Maître Cyriaque, wibaza yuko abariko bafatirirwa ivyabo uno musi vyitirirwa yuko bijanywe na leta bashobora kuzosubizwa utwabo? Ibintu bihindutse, urumva ivyo hategeza kubanza guhinduka ibintu, hakaza intwaro ikora ibihuye n'amategeko. Muri ico gihe n'ibintu bisanzwe rwose, umuntu aritura ubutungane hanyuma ubutungane bukamutunganiriza. Ni ibintu bisanzwe mugabo ni ibintu bisanzwe kandi bikoroha mu mategeko. Hari ubutungane bukurikiza amategeko. Urumva ingingo yafashwe idahuye n'amategeko irahinduka bihuye n'amategeko. Niko bigenda. Ariko ico nagomba kuvuga cyane ngaha gikomeye nko ku bantu bakoreshwa ibintu nkabijya, no kumenya ko hari amategeko. Iyo umuntu nka reka mvuge nkujya mu procureur, nkujya mu shikiriza manza kizigenza wa Republika, yafashe ingingo nkijya, umuntu ejo bishobora guhinduka kitura ubutungane bakamusubiza ibintu vyiwe, bakanamuha n'indishyi y'akababaro ingana n'ingene bayasiguye iyo ndishyi yagize. Ariko leta nayo ifise uburenganzira bwo guca yishuza uwabikoze ku gatwe kiwe, icyo bita action réquisitoire. Kandi ayo n'amategeko yavuga mu gihugu cyo mu Burundi. Abantu rero bariko barakora ibintu nk'ivyo bakwiye kubigumana mu mutwe, yuko ejo uwo muntu niyaza kitura ubutungane bakamusubiza ivyiwe canke bakamuha n'indishyi y'akababaro, ko leta nayo izo kwishuza uwo muntu aba yarafashe iyo ngingo. Patrick, duheraheza akabazo ka nyuma. Wibaza ko kijya gitigiri cy'abantu 42 ubu bari kuri urya rutonde ko ejo n'ejo bundi gishobora kwiyongerera? Nivyo nariko ndasigura. Abantu bose bitwa yuko bahunze burya butegetsi, abo Nkurunziza yita yuko ari batakoze imyerekano, bakoze ibikorwa by'iterabwoba, abo bose byanavuzwe no biseze amajambo ashikirijwe mu biseze n'urongoye Sena, yavuze yuko bokora kugira bashikira amatongo yabo. Abo bantu bose bahunze, urumva Nkurunziza bafata yuko ntashaka ko adashaka ko bahunguka, ashaka ko boherayo amatongo yabo bayashikire. Abantu ntibibaze yuko ntibabe basinda bibaze yuko ari ababonyene urutonde y'abantu 42 bari ko bararondera urutegetse bwa Nkurunziza. Aba nababaye akarorero abishira ku mugaragaro, ariko abaronderwa bose nabo bose bahunze, ni nabandi bari kumwe nawe bashaka kuzohava bankikira cyo bashaka kuzohava bamugwanya. Abo bose nabo nyene n'abakandida mu guhunga kugira ngo bashike ibintu byabo. Ndakanamuganira gatonya gato cyane. Ifo ko dutahura nuko bijya bintu ijya ngingo yafashwe nivyo yarafashwe, ariko barundi benshi bahunze uno munsi ubutunzi bwabo amazu menshi bayashyize mu position y'igipolisi,
atanga ingo zirinze gufatwa muri ubu buryo bugaragara buja habona amatongo abantu benshi yaramaze gushikirwa n'imbonera kure canke n'abantu bo mu mugambwe za Cibitoke yari amakuru abivuga ugasanga umuntu yarafise itongo yarahunze hari ubundi muntu yaginjiyemo ajya mu makartier za Cibitoki n'ahandi amazu barayafashe bayashiramwo amapozisiyo y'igipolisi n'igisirikare urumva rero bijya n'abantu tetre biba bizi yuko batogenda ngo bafate inzu y'umuntu kanaka canke sinzi ariko ibi vyabaye ku barundi benshi ariko bitarinze guca mu ngingo ziri novuga ziri officiel zice mu nzira nyene y'amategeko aha rero niho tugarukije iki kiganiro kigira ica 81 ca Club de la Presse nkaba nshimiye bimwe bivuye ku mutima abatumire bacu Patrick Mitabaro atwaye Uganda umenyesha makuru wa radio Inzamba agateka kawe tukaba twari twamutumiye kubera igihe bakwa guhirika ubutegetsi abasirikare bamwe yari atwaye Uganda agwa radio Isanganiro akaba ari no ku rutonde bavugwa yuko bazotwagwa bazonyagwa na leta ubutunzi bwabo ubundi mutumire yari Maître Cyriac Nibitegeka akaba yanonosoye amategeko tukaba tumushimiye cyane nawe wakoze kutwitabira nkuko usanzwe ubikora hanyuma nkabashimiye n'abari ku buhinga mu buhinga bw'ivyuma bose hama namwe mwese nkaba ndabashimiye nkaba ndabahaye isango mu ndwi ikurikira mu kiganiro kizoba kigira ica 82 ca Club de la Presse.